itangazo mu ntumbero yo gukurikiza itegeko rigenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi ryo kwigenekerezo rya 17 Nyakanga 2019. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi yarasohoye ingingo mperekeza nimero 1 agakwego RC agakwego 2019 ishiraho urugero rw'inyungu amazu dandaza amafaranga mvamakungu ategerezwa kwisunga mu bikorwa vyayo vya misi yose. Imbere yo gushiraho izo ngingo mperekeza harabaye amanama yo guhanahana ivyiyumviro no gusiguriranira hagati y'ubuyobozi bwa Banki ya Repubulika y'u Burundi bene ayo mazu yo kudandaza amafaranga mvamakungu, mbere n'umwumvikano ku kuntu inyungu yabo yongana bafatiye ku biciro bisogwa n'Ibanki Nkuru y'Igihugu ku munsi wari wabaye. Mu nyuma haribonekeje utunenge mu ikurikizwa ry'iyo ngingo hamwe no mu ikoreshwa ry'ubuhinga bwo gutunganya ibikorwa vy'ayo mazu adandaza amafaranga mvamakungu butangwa na Banki ya Repubulika y'u Burundi, naho Ibanki Nkuru y'Igihugu itahengeshanije kubibibutsa. Kuri izo mvo Ibanki ya Repubulika y'u Burundi yisunze ikete ryayo nimero D1 akakwego 121 agakwego 2020 ryo kuba kwigenekezo ry'indwi ruhuhuma 2020 iramenyesheje abarundi ko yafashe ingingo zikurikira. Ubwa mbere, uburenganzira bwarahawe amazu adandaza amafaranga mvamakungu bwarayatswe. Bwa kabiri, banye nayo mazu adandaza amafaranga mvamakungu basabwe gukuraho ivyapa n'izindi nyandiko zerekana ko bagura bakongera bakagurisha amafaranga mvamakungu. Bwa gatatu, amazu yegukira amabanki niyo yonyene yemerewe kugura no kugurisha amafaranga mvamakungu avunjirwa mu minwe mu Burundi. Ubwa kane, izo ngingo zizotangura kuja mu ngiro kuva ku igenekerezo rya 15 ruhuhuma 2020. Twongera kandi gushimira inzego zose zifasha mu ishigwa mu ngiro ry'amategeko agenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi, tunasaba kubandanya gufasha mu ishigwa mu ngiro z'izi ngingo nshasha. Bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 10 ruhuma 2020.